Yo ni sawa muraho reka ndabaramutse mwese mukunda Buja Hit TV ini channel yonyene ishobora gufasha kuronka amakuru agezweho hirya no hino jewe ico njejwe no kubana gushikiza amakuru ari all top kandi nkagerageza kuvyifata neza cyane kugira ndabigenze neza iki ni kirundi MIC kuri MIC microphone uri kumena Isaac Classic unyisukoba uri top ariko kandi hand the camera ni CK professional ariko vyifata neza cyane no musire ndi kumwe nande no musindi kumwe numwe mu baririmbyi bakera ni wakera ariko birashoboye kubutamuzi ariko reka tumve amateka yiwe makeya cyane man vipi biragenda kuri turashimira ndakubona yego benshi bakuravye bakikubona bakubaza yuko ati umuntu wowe aja vahe bwira ariko arakuraba wowe urinde uvahe ukora iki ya cewe mva Mukamenge muri Noro nkaba dumuririmvye nyene naririmbye kera mugabo nkari mazike nakora yego waririmbye kera tuvuze ati waririmbye kera waririmbye indirimbo izihe nazi kugira abantu bavuga ati nivyo koko yaririmbye kera je naririmbye mu 2003 indirimbo yanje yitwa Nalia Mimi ico gihe nako nzirimba abana bo mw'ibarabara kubera na jewe nari nsanzwe mba muri bo hamani indirimbo imwe yarakozwe na video ico gihe nari nakore ku Boncho Productions yego urumva rero ko ari umuririmbyi wa kera avuga ati yamaze gusora indirimbo imwe gusa yayisohoye kera ariko ntiyagize amahirwe yo kumenyekana dusabe yuko bariko batukurikirana kumbura bavuga ati no umuntu murabaza kumbure iko natubowa bwana tugerageze uturirimbire gato kugira ubemeze ati nivyo kuko urabishoboye kandi ugarutse muri game byo bavyiza kuko muri Buja Hit TV imaze gufasha abantu benshi cyane wanashima impano nyinshi baze kuronka ama sponsor wa manager benshi baraba ama interview yanyu muri kuri Buja Hit TV ashobora kubona ati ujya mu muhungu nuko arabishoboye reka ndamusupporting bemeze ego kangerageze kwera umva ni kera gose Nalia mimi kuitwa maibobo Nalia mimi kuitwa yatima mimi ninalia kuitwa maibobo kuitwa yatima so mimi nilipenda ni vita ilipemba ilibeba baba ikabeba mama na sasa mimi nalia umve yemwe birateye agahinda ese kuitwa maibobo kandi warufisi zina umwanya kuja kwishuru tukawutama ibarabara akwikorera makaye tukikorera imizigo yapi pole sana kare karimbo kiza cyane mayibobo indirimbo rero ko wayirimbye babaye historia yawe gato kugira bari ko tumviriza bari ko turaba bakumenye neza warigeze kuba ubuzima bwo mw'ibarabara ego nawe bayemo sana igihe kingana gute hafi imyaka umunani 3 4 ndi mw'ibarabara n'inzine twabaye muri projet nyene wabaye mw'ibarabara kubera yuko atabavyeyi wari ufise cyangwa wabaye mw'ibarabara kubera iki kuko atabavyeyi kubera cewe ubu bakwanda ubu unyurabona sinovuga ati ngo ndacyari imfuvyi kanzi urabona ubu ndamaze gukura sico kimwe niyo myaka nari mfise ico gihe ubu nije ndibeshejeho ego ukora iki usanzwe ukora iki nsanzwe nkora akazi ko muri salon de coiffure fundi kimyozi iyi coiffure wimweshe yitwa gute iyi coiffure yitwa Semila urazi source yayo source yayo ni coiffure za kera mugabo ziguma zisubirwamo kugeza no munsi neza cyane urumva yuko impano yo kuririmba uyifise muri wewe urumva neza yuko umuntu uronse manager ugufasha gufata mugongo gukora neza kandi neza cyane ahubwo ubonye niyo mfise ishaka rero mvuga ati ndafise inyota uravyumva nawe inkumbu mfise inkumbu sana no ariko umuntu ashobora gutinya ati ngo dugumure ndamufashije mbe witwa nde je nitwa Mbabare Muhore Michel mugabo nkaba basanzwe banzi ku izina rya Sungu Mike bavuga ati bivanye n'ubuzima waciyemwo inyuma burateye ubwo gato ati mw'ibarabara urabona ko mbure karahera ubu babwira iki ubu bayeho watugiye ko wibeshijeho nivyo ariko ni giki cyo kwemeza umuntu neza yuko agufashije koko wofashwa kandi ugakora neza
gusa bijya by'ubya buzima novuga ko vyarangiye maze igihe kingana gutabira bivuye mbo je ubu unye maze hafi imyaka 15 ego urabivuye ego uranywa itabi cyangwa urumogi bo je naho ndabifata mugabo rero ubaho ngeze narabihagaritse kugira ndabe vision iri imbere kumbure nanje ngire travail imeze neza urabona nko mu muziki unywa itabi ucisanga travail zibaye atangufu ziba zirimo ego. Okay, urumva rero yuko uyu numwe mu baririmbyi bavuga ati yuko afise impano kandi indirimbo n'uziyandikira ego indirimbo ndaziyandikira ego. Okay, urumva yuko ashoboye kwandika kuririmba urumva kwandika melody kuririmba urumva uze gusoma hera kujya muri studio kugira afatwe neza wowe uriko kuraba kuri no mwanya ufise ico mufasha ushaka kumufasha kandi byo gira akamaro kuko urabona no umwana akiri no mu buzima bugoye kuko abantu baciye mu buzima bugoye hagiye aba bafise ubwenge cyane baba bazi ico bariko barakora umufashije rero byo nafasha cyane mu gusozera ikiyago cyacu naho kitabaye kirekire cyane kuko zorondira undi mwanya mwiza kugira tuyage byinshi kuvyerekeye akazi kawe wewe kuri wewe wifuza ko ufashwa iki je kuri jewe vraiment ico mbona no fashwa urumva kuba nka studio kubera jewe nziteguye naranditse nagize tize ego kabisa ahubwo travail niyo ndi ni nka kurya umuntu n'ubunye nambwiye ati tukore noca shoka nkora atavyo kurinda kurondeza hirya nino. Okay, je ngira ndaguhe micro shaka urungike message yawe kumuririmbyi umwe wifuza yuko nukuri ari ku mutsimi wavuga ati jewe umuririmbyi ndamubonye nshaka yuko dukora indirimbo byo namfasha tugashika kure shaka urungike message kuri uyo muririmbyi umwe iyi ni occasion Bujahi TV iguhaye urungika message imwe ku muririmbyi umwe wifuza yuko agira ico agufasha. Urakoze cyane gusa je message nagomba ndayirungike ku muririmbyi ariwe Big Fizzo Fariasi kubera ni ndaboneka uramwemera cyane Fizzo oya kubera kumwemera ndamwemera kubera muri iyo myaka nari muri ubwo buzima nyene dutemberera yakumwe n'umuzungu kazitwa Valeria ico gihe akaba yari yanyemereye yuko yashobora kunzira inzirimbo akaririmba refrain nanje nkaririmba ibindi bitero mugabo ico kintu nikigeze kibaho ego no kugeza no munsi rero urumva yo n'indoto ugifise n'ubu Fizzo urumva ikintu wemereye no musore yuko yabagendeye mu kigo yabasanze mbo hari muri Seresi mu Kigobe ego urumva ubu sihuri ubu wikorotwe wawe Fizzo ragukeneye kuronka gute bo jewe ningaha nyene je muri Noro ego iri umanutse ku kabare bita Las Vegas ego kabisa je ni umbanzi ndiko ndakora ubuzi bwanje bwa misi yose. Ati rero Fizzo ubutumwa bwawe bwumvise ati warigeze kumwemera yuko uzomuha collabo umuririmbire refrain nawe atera ibitero arazi kurapura gucana hagati ya R&B na hip hop kundi ibi je nkunda sana hip hop ego hip hop biboneka yuko urifuza yuko Fizzo ahubwo yona gutora gushire muri bantu bo wicare hari yanakiri byose vraiment byo amavuta byo amavuta reka dushimire cyane gukanyo duhaye nizere neza yuko ubutumwa wadurungitse kwa Fizzo buza kumushikira hama merci beaucoup. Okay, namwe murakoze hamubandanye ugira ibikorwa byiza ukore ndazi yuko uzoshika kure kuko indoto urayifise kandi no kuva kera warugikora n'ubu ufise indoto yuko woshika aho ushaka kandi ndazi abari kuraba ni benshi cyane abumvise igongo bacumvise ababona yuko bofise ico bogufasha bazogikora kuko hajya gufasha n'umutima samajambo canke ko umuntu abafise byinshi kuruta ibindi gusa gufasha biva mu mutima uno musore akeneye gufashwa yuko yotera imbere mu buzima bwiwe kandi umuziki ko arabona neza ko umuziki ari business ibintu biko bigenda neza cyane ndagushimiye cyane ego nanje ndabashimiye kuba mu mayakanya nkaka vraiment numva binguye neza kubera ndibaza no musi aho nirirwa canka aho ndyama ndaramerewe neza kubera ndifuza guserura ikiri muri jewe ni imyaka myinshi bimbamo mugabo nk'abandonse aho ndabiserurira ndabona yuko iyi ni intango ndabona yuko ibiri imbere bizoba bimeze neza ego vraiment okay urakoze cyane urumva yuko
Bujahi TV ni imwe ino mikro yacu ikijejwe nuko igusanga huri canke ukadusanga aho turi kugira userura icumviro cawe uvuga ikintu ku mutima uruhuke nawe rero ufite icyo ushaka gushikiriza ku baririmbyi biwacu cyane entertainment hano iwacu urahawe ikaze. Iyi ni Bujahi TV kuri MIC microphone wari kumwe na Isaac Classic niko ushatse wonyita umutumire wanje wamwumvise wamubonye ariko kandi muri behind the camera yari CK Professional ngomba producer nkunda cyane. Gira commentaire yawe rero ngaho hasi tubwira ati ubona gute ibintu bimeze gute wifuza yuko duhindure iki twongere iki. Murakoze cyane na Gahwane.